Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino makungu ya kure, mwe mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, abari ku mugabane wa Afurika, muri South Africa, Kenya, Zambia, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi mu biyaga binini, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Kongo no mu buseruko muri Tanzania, abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no ku kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe kari karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya kuyangara muri politike y'igihugu cacu c'Uburundi, abatavuga kumwe na Varisito Ndayishimiye muri politike mu butegetsi bwiwe, cane cane abagabo b'ibihangange badashigikiye Varisito Ndayishimiye, batanguye gusaba Varisito Ndayishimiye ko yoja mw'ibohero rya Gitega akaja kuganira n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni. Uyu wabaye umushikiranganji wa mbere wa Varisito Ndayishimiye, bakaba barakoranye ikiringo kingana n'imyaka ibiri yose bari kumwe mu butegetsi. Uyu rero Bunyoni akaba baramwagirije ko yagomba kugerageza gutembagaza ubutegetsi, bakaba baramwagirije ivyaha vyinshi bitandukanye, ivyaha bishika kuri 7. Iperereza rya Ndayishimiye bikuvuye mu makuru rigenda ritohoza amakuru rifise, bikongera bikava ku bajenerali bakomeye cane bo muri CNDD FDD, bikongera bikava ku nama y'inararibonye muri Cercle des Generaux nyene, abagize n'inama y'inararibonye ngaha mu mugambwe wa CNDD FDD barasaba umukuru w'igihugu ko yoja Igitega akaja guhura na General Alain Guillaume Bunyoni, canke atokwigirayo akarungikayo intumwa zija kuganira na General Alain Guillaume Bunyoni aho apfungiye, kuko ngo ivyo Bunyoni yaciye atangaza muri sentare ngo biraboneka ko harimwo inyinyurana, ata muntu n'umwe atariko arabona ko hari amatati, indyane zikomeye cane ziri hagati ya General Alain Guillaume Bunyoni n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ngo naho Bunyoni bagerageje kumwagiriza ivyaha, ngo biraboneka ko ivyo vyaha ata rufatiro bifise, kuko ngo vyinshi vyagiye biboneka ko ari ibihimbano bagiye bahimbira uyu mujenerali Alain Guillaume Bunyoni. Amakuru ariko aragenda atangazwa rero, ayo makuru aremeza ko abo bo mw'iperereza n'abandi bajenerali batandukanye bagiye basanga Varisito Ndayishimiye bakamusaba ko yogira ikigongwe agaheba akareka ivyizo njyane bafitanye na Bunyoni, bagashira hamwe, bagashira kumwe kugira ngo bumvikane. Ngo umukuru w'igihugu agomba kuzoja kwirabira Bunyoni wenyene ubwe mbere yuko yomukura mw'ibohero, bakabanza bakagira ivyo bumvikana. Mu kugira ivyo bumvikana, hari ivyo umukuru w'igihugu ashobora gusaba Bunyoni ko atazohirahira asubira gukora canke kuvuga, akamushirirako umurongo atagomba kurenga muri politike y'u Burundi, bakamushiriraho ubuzima agomba kubamo, ngo kuko biraboneka ko hari indyane zinyegeje inyuma y'amatiku n'amatati umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yoba afitanye na Bunyoni, kandi ngo hari n'abandi boba bafitanye amatiku n'amatati na Bunyoni boba begereye Varisito Ndayishimiye, akaba aribo bashigikira Varisito ko abandanya apfunga General Alain Guillaume Bunyoni. Nyamara benshi mu bategetsi
baravuga ko Bunyoni ariko ararengana. Bunyoni apfunze ku karenganyo, ngo kumwagiriza ko yivye itunga ry'igihugu, kumwagiriza ko yanyegeje amafaranga iwe mu rugo, ngo bagiye gusaka abajenerali batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, abategetsi batandukanye, ata n'umwe bosanga atanyegeje adatunze amafaranga muhira iwe. We n'ikimenyimenyi ubwo havugwa ko amafaranga bayahindura ibipapuro. Ndayishimiye wenyine ubwe niyo yavyivugiye, abajenerali benshi barazanye amafaranga bari batunze iwabo muhira, abandi bagiye babura uko ayo mafaranga bayajana ku mabanki, ayo mafaranga baca barinda ubwo bayahindura ibipapuro. Hari umujenerali vyavuzwe ko yaturiye imiliyaridi 30 z'amarundi. Hari n'undi mujenerali nawe vyavuzwe ko yaturiye miliyari zitatu. Hari n'undi yaturiye imiliyari 7 z'amafaranga y'amarundi, babuze ukungene bazigeza ku mabanki, kandi ngo izo baturiye babaga bahaye abanyagihugu n'abaryango babo, babahaye amahera bajana ku mabanki kunyegezayo. Ivyo vyose rero ngo bikaboneka ko mu bajenero, mu bategetsi bakomeye cane banyegeje amafaranga muhira. Ngo Bunyoni siwe wenyine yoba yaranyegeje amafaranga muhira, ngo na Varisito Ndayishimiye ugiye kureba iwe muhira mu rugo wosangayo amafaranga atari makeya ari we muhira, kandi ngo ntibivuze ko yishe itunga ry'igihugu, kuko ayo mafaranga n'ubundi yagomba kuzokoreshwa mu nyungu zivyarira igihugu itunga canke umumaro. Ivyo rero ngo biriko birava kuri Bunyoni ni akamaramaza. Bunyoni agomba kurekugwa. Abajenerali benshi bashigikiye ko Bunyoni ataha. Mu nama y'inararibonye ngo nabo bamwe bamwe bashigikiye ko Bunyoni ataha. Mu bapolisi, mu banyagihugu, Bunyoni arekugwe kuko ariko ararengana. Ngo ivyaha Bunyoni yakoreye abarundi sivyo yagirizwa, ivyo yagirizwa vyose ni irementanya, ahubwo ngo ivyaha bamwagiriza, ivyaha vyari vyaratumye sentare mpuzamakungu imufatira ibihano, ngo ntago ari vyo yagiye yagirizwa mu rukiko, muri sentare. Ivyo rero biraboneka ko ibindi vyose atarufatiro bifise, ni ibihimbano, ni irementanya ryakozwe kugira ngo bashake ukungene General Alain Guillaume Bunyoni bamwohereza mw'ibohero, bamukure muri politike y'igihugu c'u Burundi, kuko mu gihe azoba apfunze ata buryo azoshobora gukora politike. Bamwagiriza ko yaragiye gutembagaza ubutegetsi. Ivyo vyose ngo biraboneka ko ari ububeshi bw'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, aho abandanya arementanyiriza ivyo Bunyoni, ivyo vyaha nyene Bunyoni bagenda bamwagiriza. Ibindi ni abajenero babihimvye, babirementanije kugira ngo Bunyoni abandanye babona ivyo yagira, ariko muri sentare yaragiye yisigura. Inyisiguro canke ivyisiguro yatanze ari muri sentare vyaraboneka ko parike yariko ihanganye nawe yagomba itsindwe. Vyaboneka ko Bunyoni ari we afise ukuri. Yaragiye ababaza ivyabona vyemeza ko ivyo vyaha yabikoze, parike yarabibuze. Biraboneka ko ryari irementanya ry'ivyaha baciye bamwagiriza. Icaha co kugerageza kwica umukuru w'igihugu akoresheje amangetengete, bakijanye mu mwiherero. Ngo kucijana mu mwiherero nuko bari bafise ibindi bariko baranyegeza. Babonye ko Bunyoni vyose ashobora kubishira ahabona, vyose akabivuga ukungene umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye n'abandi bategetsi bakoresha amangetengete mu kwica no gukurako abo batavuga kumwe nabo.
Akarorero k'uwo bagandaguye ni umuhisi Petero Nkurunziza. Biravugwa ko rero Nkurunziza yagandaguwe n'abo bategetsi. Abo bategetsi bo ku rwego rwo hejuru aribo bagizemwo uruhara mu kwica Petero Nkurunziza. Babonye ko Bunyoni naja muri sentare vyose azabivuga ukuntu vyagenze, baca urubanza barujana mu mwiherero aho hatazwi nyine ivyo baciye bavugirayo. Woshikiriza iciyumviro cawe uja ngaho hasi handitse commentaire maze ukandika ugaca urungika ico kiyumviro cawe. Hama niba utari wakora subscribe ukaba ukoresha ururimi rw'icongereza fyondako, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda s'abone. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane. Amakuru yacu azoja abagerako aho muzoja muba muherereye hose kw'isi, mwoba mu makungu, ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi no mu ntara zitandukanye zigize igihugu cacu.